Ide y'akakera urumva akakera wumvise akakera ni vyakera nyene. So rero ivyakera nta muntu numwe adafise akakera hiwe. Nawe urahafise n'uwundi arahafise hose twese turahafise. Rero mba ndiko ndabibutsa tuya turirimbo twaririmba turi abana. Mba ndiko ndabibutsa n'imikino twakina turi abana. Ubu twarayihevye kubera ama Android. Amwe mu majambo arimwo twumvise akaririmbo kakera Maya. Maya la beye. Wewe ndazi nguza bavuga Maya ya beye. Sindo. Wewe kare waririmba gute kabisa? Nani navuga Maya ya beye uko nyene kubera ko twakuze tubizi uko nyene n'umwana wese ubibwira ntazi ngo ni Maya la beye. Oya. Sasa hari abavuga ngo Winnie l'ourson abandi bakavuga Willy Lobo vyanditse uko nyene muri Google je natoya ako nshobora ukapiga Maya la beye. Willy Lobo. Attention. Hey, la beye. Hey, kanyugure. Iranga ndagere gukoba hitamba. Mwagure. Video yerekana ivyo nyene vya kera. Bijya nyene muzi vya kera, ibintu vy'amabiye, amabundi, indidiri, umugozi, inkoni, bo ivyo byose baravyibuka saye. Maya la beye. Horo ikibariko. Horo ivyo sirimwo imipira y'ibisashe. Kabisa. Mwazi ko msigabe no gutama. Mbona uko nitishaga papa? None susimame basi unipe check sound. Basi to check sound. To check sound. To check dance, yeah? To check dance. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part une imeze kumwe namwe n'umunezero gwe kasweda kuramutse mu cubero cinshi umaze ukanda kuri kino kiganiro gombe kwikana du début à la fin dizera neza yuko you wanna have good vibes. Big shout out kuri umaze kora subscribe kuri channel yacu Siren Vibes TV. Utarakora subscribe ndakwibutsa yuko turacari muri ya challenge yo kwiza 100k abone cyangwa followers cyangwa subscribers kuri account yanyu. Ubikoresheje urukundo ukabikoresha support dizera neza yuko 100k dushobora kuyishikana. Inyuma MIC you can call me Shabir Chubayiro choka ngitaka boss for real nkuko musanzwe mumenyereye namaze kumwe n'umutumira katuyagira byinshi bijanye na lifestyle yiwe byinshi bijanye na project ziwe tukayaga byinshi kugira dushobore kumumenya deep inside kumana natwe we are back. Isuko nababwiye mu ntango yuko no munsi narusiba ko ryo guhura n'umwe mu baririmbyi bikora neza muri industry ya 257 sinzi ko no mwita mu rapper sinzi ko no mwita mu R&B sinzi ko no mwita gute mugabo arafise category zose zo kwitwa umu artiste ubona sonde ni BFAC flow voilà Soga check timba ku kabutura tukagoma twirukana mahera gajigo tuzanyara saraje kwake kwa hii beat ile najua watako buddy put your hands everybody hey niggas let me get busy Dania no Dania Siren Vibes TV hold bars like Wizzy made busy on Swizzy hey yeah yes tukwena B face on the flow afsama aka mesh B face hajyange tupige kwanza ama aka yako yote nitwa Girukwishaka Boniface aka B face on the flow aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Konongo aka Rap Taichi aka Rap Goriati aka Rap Business aka Rap Mana aka Rap Konzi reka daguikaze mu bwami bwa Siren Vibes TV B face ndayakiriye bro ameze neza ariko ndameze neza mambo yako fresh antuka mimi niko poa kabisa nitekane yo kuba ndi kumwe nawe muri studio Siren Vibes TV kabisa ndabibutse yuko icamuzanye nga B face ni ku introducing indirimbo yewe nshashe yitwa akakera murashobora kwisanga kuri account yiwe ya YouTube wanditse B face on the flow iyo ndirimbo ndizera yuko ari uza gutangurira ko B face akakera idea yakugiyemo gute B face kumvise melody y'indirimbo amapiano kuno tumenyere ibintu vya rap na R&B ibintu vy'urukundo idea yakakera yakugiyemo gute ide y'akakera urumva akakera wumvise akakera ni vyakera nyene. So rero ivyakera
nta muntu n'umwe adafise ahakera hiwe nawe urahafise n'uwundi arahafise hose twese turahafise rero mba ndiko ndabibutsa tuya turirimbo twaririmba turi abana mba ndiko ndabibutsa n'imikino twakina turi abana ubu twarayihevye kubera ama android ama telefone ama mashini ama chaîne akazi ama television usanga nyene urumva badusamaza ku maseri meza ugasanga n'umuvyeyi yakubwiye ati genda ukorope hake ugaca utangura kwigira utuntu nyene urindira gatoya canke ntunamubwira karindira kugenda akabura kabisa. So rero vyaratumugaje tuba turiko turibuka kwanza yuko nubwo technology yabaye technology tutokwibagira ivyadukujije abenshi bakunda kuvuga ati ni generation uko generation igomba itera imbere niko ibintu nkuko nanje nabiririmbye nyene ni vyubu nyene urumva ni generation mugabo rero uko ari generation ivyadukujije tuvyibuke kabisa. Indirimbo irasohotse twaratangiye kwanza kutwereka afisha yayo twabona yuko uri video mugabo uje dutanguje na audio. Est-ce que video yarateguwe niyahe mpamvu yatumye video iteba gusohoka Bface? Twe twiteze yuko yosohoka ari audio video. Nivyakunze nkuko twabiteguye izoce sohoka muri nondwa ariko nta hotari zogira essentiel nuko tournage yaheze kabisa. Muri kino gihe Bface ndashaka kuvuga yuko uri muri babaririmbye musora back to back. Dear God yarasohotse na gihe kinini yake yaciye akakera ikisohoka. Est-ce que bino bintu peut-être niyahe nyungu ihari ku bwawe yo gumusora indirimbo back to back? Inyungu nuko umuntu wese asonza ku mwanya kabisa kandi aja muri toilette kubera babishaka. Hama ikindi naco nico kimwe n'umuntu yumviriza umuziki wo umuririmbyi hajya bagukunda kubera uri kurakora. Umuntu wese amaze umwaka wose atariko arakora ngira ngo uhora ubibona uza gusanga usubiriye kubigisha gushasha kubumvisha uwo uri wewe urumva bagukeneye kubera ko bazi kuri update. Utari update barakwibagira umunyagihugu ntavyo kumuruhisha. Abaririmbyi ni benshi aricagurira. So rero wowe ugiye hari abandi ubihevye hari abandi none je umuhogo wanje ufunctiona umutwe wanje ufunctiona gute no bamaze iminsi myinshi kandi ari bondirimbi. Ige beat munagerageje kuyumva ari indirimbo yakorekwa Colly the Magic ni ina sound kama amapiano you know. Hapana ina sound kama amapiano kabisa. Bface takene utubwire ushobora kuririmba mu midiho ingahe? Yose baho reggae kugira ngo jazz niyo ntaragerageza niyo nibaza kwigoye mugabo nayo nogerageza uko biri kose sino maramara yego na reggae unapiga kama kawa reggae deja ifise kick out school none yonanira gute Bface yobawe hajyanye ubukeneye ko umuntu akwita nk'umu rapper cyangwa akwita nk'umu R&B cyangwa akwite gute bivana no kubishaka gusa ico nzi coco icangiza jewe barakizi kabisa sindinda kugisigura ama trophy yose mfise ntayo nigeze ndonka kubera ndi mu R&B kabisa naronse kubera ndi mu rapper ndakwije 5 kuva muri 2017 bisigura yuko izo zose nazironka nka best rapper of the year bisigura yuko izo zose kandi ico gihe hose nararirimba naragira kuririmba nkarimba ama dance muri club nkaririmba ama traditionnel nkaririmba ama style yose ariko nitwa umuraperi kubera ko rap ija muri style yose ishaka urumva rap urashaka kuyishira muri zouk kandi guma yitwa rap muri kizomba irajamwo muri old school irajamwo muri trap irajamwo iguma yitwa rap warubizi yuko Akon yitwa umuraperi mu mateka yiwe yose warigeze umva ariko haracana flowing kubera beat ari za rap tibaza yuko na Chris Brown yitwa umuraperi kandi ari umuntu ahibongo agira R&B kandi ama award yose aronka mwana ya R&B ukuntu ntabwo ari R&B bazi banka baraperi Bface afise byinshi cyo kutubwira c'est sûr. Yes Bface indirimbo yawe akakera amwe mu majambo arimwo twumvise akarimbo kakera Maya la beye wewe ndazi nguza bavuga Maya ya beye sindo rero ndakeneye katubwire fresh kaya kaboro kugira abantu bata urazi bakaririmba mu ntuze muri sorte nyinshi nanje nagasomye kuri Google kuko nanje sinarindi wewe kare uririmba gute gabi nanje navuga Maya ya beye uko nyene kubera ko twakuze tubizi uko nyene n'umwana wese ubibwira ntazi ngo ni Maya la beye oya sasa hari abavuga ngo Winnie l'ourson abandi bakavuga Willy Lobo byanditse uko nyene muri Google je natoya ako nshobora ukapiga kakaweka tupige basi kaka kaboro kama Maya tu Maya
Maya la bae, Willy le bon. Attention, hey, la bae arrive. Hey, kanyugure. Iranga ndagere gukoba hitamba. Mwagure. Reka tugeza. Bagiye apetse bo mu Kayanza bazokwapahisa kuri video yawe. Wapi? Bagiye nibarimo. Nibarimo ubu narahiye. Bwa muri cover twarabonye bari. Bajya sibo. Bajya nabandi. Kabisa. Reka daguha umwanya wa introducing indirimbo yawe, we blessing, ugira ico bwiye ariko aradukurikirana B-Face. Je ndayiblessinze kweri mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana. Kabisa. Abariko baradukurikirana muvuge muti amen. Amen. Hama rero muyikurikirane baryohere abantu bose iyo bava bakagera. Indirimbo twisanga yuko nani chaîne nkoresha ari official B-Face. Yeah. Twitter nuko nyene, Instagram nuko nyene, ihinduka kuri page ya Facebook. B-Face on the floor. Ubu na TikTok ndiko peti ntonda urumva official B-Face. Za video za guca B-Face twazigira. Aya Jesse Ngeza. Ivyo reka. Man. Yes I. Ndashira ko gusama video ajanye n'ibikorwa vyanje simpaka ngo nje kwiparatura nzurira mu majwi y'amasaki y'abandi ba. Kabisa. So rero jewe abariko baradukurikirana ndayibatuye kandi azibaraza kuryoherwa cyane gose. Tuno turirimbo twaratwibagiye kandi rero turavye nyene n'igihe turimo periode turimo ni sama nta bintu byo kwiremereza ibibazo no kwidestressa n'uturirimbo tutambika kabisa. Nico gituma rero urumva by'amalimite y'uruhande je ndirimbira umuntu wese akeneye ico ndamuhereza kandi nabibonye feedback y'amasaha make imeze neza views ko ziraduga bien clip bayitegurire ku munsi wa 4 wa 5 okay antuka bizoba bimeze neza Siren Vibes nyene barabizi ko dukundana yego vraiment nibaza ko nimba mufise namwe bw'ubutumwa mushobora kumpereza ntangorane mu bume ndabwumva kana hayiruka ke cyane gose vraiment since ko tubyanka ama platform ngendimbo twayisanga ko apa ya YouTube Bo ntiraja ku zindi platforms mugabo iri kuri YouTube pour le moment nibaza ko mbega ni kuri Tidal je ndirimbo ziba ziriko kuri za Boomplay na nande kandi gabasha Mango nezi 3 sindazibuka neza Deezer sinzi ko twisanga ngo sindaja navye nibuka kandi tubimuhora nibimuhora ariko ninabiraba neza nzocenza tugasubire mwako kantu konyene cyane akonyene nzira tugasubire konyene atakindi kintu nkuko mubibona turacheck mena B-Face on the floor mugame bwa Siren Vibes TV ndakwibutse yuko afite indirimbo yiwe nshashitwa akakera yatubwiye yuko audio iri kuri account yonse B-Face official on the floor iriko ni B-Face official yes avant tout dukore subscribe ugiye tuzokome turonka updates nyinshi zica kuri account yiwe video ni entre jeudi canke ni vendredi dufate vendredi dufate ko ari Friday kandi rero yego vraiment Friday mu gifaransa bavuga ngo natho itafisa amenya ariko natho B-Face sizire ko tubwira basinga tuke duparti twakira bagerageje kutwibutsa muri gandirimbo B-Face naravuze ngo Petera akiri muto inda n'imbaragasa Maya la bae tupigiye basi ayapoweje urumva akanyoni kanje nindi ni yayaje yego nizo nyene sasa rero izo nta utazizi naho nto ziririmba barazizi kabisa so rero Jenny baza yuko vraiment kabaryohere katugwe neza kandi rero Jenny baza yuko vraiment ibintu bimeze fresh kubera ama piano ni style igezweho ku isi n'abazungu usanga ariko barayitanga aba dancers bagire effort no kuri Kimana tugire challenge so barayitamvye ari udu challenge tumwe ngira ngo bazoraba bakayigana ni hit vraiment kole yubahwe kabisa kole yubahwe afise touch ya indi nanje nibaza kwera ko batanga kumbaza ngo none wewe kutuzi kutaraje South Africa byagenze gute kumbe ko ari na sasa na style nimwe vraiment tazi kuvuza yarayihushuye man na namba moja waramushimiye blaze nahindukira ko umuntu mubi cyane reka ndagushimira cyane B-Face je nandi ndagushimiye nongera nshimira nariko aradukurikira nashimire Siren Vibes cameraman ari inyuma respect yewe ni wo kwikamera pe urumva hama ikindi naco
ari ikiganiro watanguje cyitwa live session kijya umuntu aba ariko aravuza piano hama umuririmbyi nawe akerekana ijya mpano kabisa kugira ngo ntibumve yuko studio ikora akazi kanini cyane gusumba ijwi ry'umuntu bijya bintu ni vyiza kandi ni creativity nziza asante sana umunsi naronse opportunity nzoyizamo nanje banyumve ko nshaka kuririmba ntibabe kwa yakunda kuvuga ngo bujya haye ndiko ndaririmba ngo ni studio iba yamfashije kumbe japo kwa mimi ni mchanaji mimi ni mbanapua mbaya sana naimba ndugu yangu oya sinihenze tigeze tugihenza bro she's original I love you oh my god Chenumva santima Bife some of your videos ama video yawe menshi urakunda kwerekana ubwiza bw'igihugu ubwiza bw'u Burundi eske ino ndirimbo yawe kakera turasezeranye oya ni usubije muri mode usubije muri mode y'ibibazo iyi ndirimbo akakera peut-être sijui kama unasuka tuhonja eske akakera video yayo itakuwa ni ngoma ya aina gani video yerekana ivyo nyene vya kera bijya nyene muzi vya kera ibintu vy'amabiye amabundi indidiri umugozi inkoni bo ivyo byose baravyibuka saye Mayala be horo ikibariko horo ivyo sirimwo imipira y'ibisashe kabeza so twese turabazo tubona deka kandi nswenda basaba aba subscribers ba Siren Vibes TV twirukire kuri account ya Bface indirimbo tuyiduza ama views tugira ama share tugira n'ama challenge menshi atandukanye n'imbura mu danseur en tout cas beat maze kuyumva ucugira vibe yo gutamba aho uri hose n'abayirimwo barayitambye neza cyane gose kabisa Bface aja unazi ko fisiga bino gutamba mbona uko nitishaga papa none susimame basi unipe check sound basi to check sound to check dance to check dance reka ndabashimira makurikanye iganiro du début à la fin ndizera yuko ibintu byagenze neza nayenze kumwe na Bface wanyu mukunda cyane Bface wanyu ewana atacha aguma yitanga anytime kuja muri studio gira aduhe sound tutamenyereye peace out